umugenzi w'umuntu cyane umubanyi w'umuntu n'uyo afise uwo mutima w'urukundo, urukundo rukorera abandi, urukundo rwitwararika abandi. Gukundana ku munwa biragahera, reka dukundane mu bikorwa. Ejo bundi sinzi umuganga twari kumwe ndamubwira nti mwebwe murafise akaryo keza ko gukorera Imana, murafise akaryo keza biciye muri uwo mwuga wanyu ko gukorera Imana, kandi murafise n'akaryo ko kuvugira abantu ubutumwa bwiza, kugira abantu ntibarangize nabi kandi ntibapfire mu byaha. Kuko umuntu harya hari igihe aba mu bihe bijya biharemvye, igihe aba babaye akumviriza amajambo yo mutuma yumva aremurutswe. Ndamubwira ntimufise igikorwa ciza, nimwe muri ahantu heza ho gukorera Imana, ubikoranye mugabo urukundo. Urukundo rurakenewe cyane. Nuzovuga ngo urakunda Imana utabonye, utabanje gukunda mugenzi wawe ubona. Reka urukundo tugwereka abo tubona, aho ni Imana izovuga ngo urankunda, nizovuga ngo urankunda, kuko izobona uri kurakorera abo yaremye mu ishusho ryayo, izobona uri kuragirira neza abo yaremye mu ishusho ryayo, ivuge ngo ubu niwe rera nkunda. Avuze ngo munkundishe imitima yanyu yose, ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Erega yashaka kuvuga ngo mukoreshe ingufu mukorera abandi bamererwe neza, ubigaragaze kwa mugenzi wawe, niho uzoba unkunda. Haleluya. Usomye mu Migani 27 umurongo wa 10 haravuga ngo umubanyi wo hafi asumba uwo muvukana wa kure. Niwe mubanyi wo hafi, ubukugiriye neza, ubukubaye hafi mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe ugwaye akakuba hafi akakwakira neza. Ujya kwakira neza umugwayi ni igice cyo kumufasha ngo akire, ariko uzugende bagutarinze ubu muhohosheje. Gufata neza umugwayi muzomenye ngo ni igice cyo kumuvura, ni igice cyo kumugirira neza. Kandi ibi ndiko ndabivuga nuko nzi hari ahandi tuja bakakwakira nabi, bakagufata nabi,